This is the Local Voice kuri Limo TV. Love in Emotion, it's a lifestyle and it's a movement. Iyi message nibura umwana bamwe bita les enfants naturels uyipartage hose, uyishikana ahantu hose kugira twumve ingene umuntu yo kuyubaka mu gihe yavutse muri ubwo buryo. Abo bana ni benshi cyane mu mihana kuko abantu ntibigeze bahagarika guhuza ibitsina kandi wanashaka badafite n'umugambi ukugira ubukwe cyangwa kugira mariage. Abana rero bavutse batateguwe muri ubwo buryo n'abana bahura n'ibintu byinshi, nico gituma baba bakeneye kuronka ico twokwita encouragement, kubatera intege, kuko n'ababavyaye ntibaba bateguye. Bivuga ko umwanya babaha si mwinshi kuko hajya ikintu h'agaciro ni ikintu uba wabiriye akuya kandi wanashatse. Ibintu rero bishitse par accident ahubwo bigutera ikibazo. N'abana bashigwa mu mugongo bakanyegezwa, n'abana bashobora kuba baja hari inyuma, n'abana bahura n'inshuti bakabatunga urutoki, hama mukamuzi yuko umuntu ahayajisa kuri stimulus externe. Ivyo ni ibintu muzi ico bica stimulus externe, ni ibintu byose bidukikije, ariko kigijwe rero n'abantu bagutunga urutoki, bakuraba, bavuga tujya n'uwahe. Haraho usanga nawe ushobora kugira inyifato atari nziza kuko ivyo uronka atari vyiza kandi bitakuvuyeko, kandi ico gihe byaba atariho wari umugabo ukaza kwishura ibintu utabuzi iyo byavuye. Ugasanga abo bana batembera mu miryango aho abantu babayeho ukudasa. Hariho abaronka amakaye bigoranye, hari abataja ku ishuri, hari ababaye ababoyi, hari ababaye abayaya, hariho ababaye mwibarabara kubera abavyeyi batafashe iyo ntumbero uko abavyeyi babo. Hajya urukundo ni ikintu gikomeye, ni ikintu utanga utarinze kugurisha, ariko mu gihe wumva ko ivyo waronse utabishaka, ni ukuvuga ko ushobora kubiheba cyangwa ukumva biguteye ingorane ukaja inyuma yavyo ukiruka ukigira. Ivyo byama vyabaye. Rero wa mwana we, wa mukobwa we, wa mugore we, uwo ari we wese wavutse gutyo, wumve kubaho, wumve ko Imana igukunda. Hama niba abavyeyi baba batarafise umugambi wawe wo kubaho, ariko Imana yari ufise, no kuvuga ari igituma uri ngaha, uri ntumwa, hari ikintu Imana yagutumye. Rero haguruka, ushire ubwenge hamwe, wiyumvire. N'ivyo birababaza kwiyumvira ati nduwahe, ariko byose birashoboka kushobora kwiyubaka ukubaka n'abandi. Rero ngusaba kwicara hasi, wiyumvire uriwe, hanyuma ushobore gufata ingingo ikujana mu nzira iguhesha agaciro, kuko agaciro ntiwakaronse kuva kera. Ni wowe utegereza kwerekana uriwe, ukaba umwizigirwa, ukaba umuntu afise amaraso meza ku bantu, ari ugufasha, arico bagutumye gukora ukagikora, ari ukwerekana ko uri umuntu ufise agateka kuri wewe. Kandi simpaka ngo wemere ibintu byose, mugabo hajya iyo ushiraho ico no kwita imyugariro ku bintu bimwe bimwe, abantu baratinda bakamenya ati ujya muntu ni nyankamugayo. Rero mukaba nyankamugayo, mutagize akagagazo, mutagize ibibazo. Iyi message ni gwawe, ni message yo gutera intege. Ntukibaze ko wahebwe, ntukibaze yuko abakuvyaye hariya nabo bifite ibibazo by'ibindi, mugabo batuza kuba abavyeyi. Hari umuntu rero yarakubereye umuvyeyi, cyangwa ugasanga undi akubereye umuvyeyi, mugabo bibaye ibibazo kuko benshi bacika abakozi bo mu nzu, bashika abantu bakora ibikorwa birengeje, baratukwa kuko baba bazi ko nta handi baja, ugasanga ubaye igikoresho. Ariko byose bigukomeze, biguha inzira. Niba uri ku ishuri, ite ku ishuri. Niba uri kurakora urudandazwa, rwiteko, bikijana, uje 30, niba waronse 103 kugira ejo uzobe uri umuntu. Abarundi bayamaze ngo umwuko nikiriko, burya umwuko nikiriko.
hama n'ico gihe ushobora kuvuga ati reka mbaze wondi ngende ndondera abavyeyi hajya umwuko n'ikiriko bazokuraba bakumenye banagushime mu gihe ku mwuko wawe hari ikiriko. Rero ntukibaze yuko wahebwe, ntukibaze yuko Imana itakubona, irakubona. Hanyuma ikindi, ntukite mu bintu biguha umunezero umwanya muto ngo nuko usanzwe babaye mu mutima. Oya, ahubwo egera abandi bashobora kuba barabayeho mu bintu nk'ivyo bagucira gace bubo uko babikoze, kuko barahari. Ukeneye kubimenya urashaka kunyandikira nimero muraza kuzibona ziri kuri iyo foto, hanyuma umuntu akamenya ko atari wenyene, bagafatana mu nda bakagira ico navuga nti love in motion, urukundo ruri hamwe kandi rubandanya, kuko kenshi usanga ariko baraba barabuze. Hajya urukundo ruratangwa rutaguzwa, nta kugurisha. Niko bimeze, kandi tubikoze gutyo ibintu byogenda neza. Rero kwari kugutera intege, kwari kukubwira ni ihesha agaciro. Abantu bakurabisha amaso, ariko abantu sibo baca bakubeshaho mu gihe uterekanye ko nawe ufite agaciro. Hajya umuntu kugira yemere ko hari ibyo mukorana nuko aba yabonyemo nawe icyo ushobora kumuzanira. Rero mwisuganye, abana mwavutse uko kwishuri mumenye, aho muri hose mu byo murimo mube icyo navuga nti excellent. Koresha ingufu zose ufise kugira ushike aho ubona ushaka gushika, kandi uba ufise n'intumbero aho ushaka gushika, kandi uzoshikayo. Kandi niwe uzishika nayo kubera iruhande yawe wamenye gushiraho abantu bagutera intege. Uwumvise ko kugora, ntugatinye kuvuga ati aha ntaco numva noronka ndi kumwe n'uwo muntu, reka mpindure ngenda handi. Niko bimeze, nta muntu abantu yarabagenzi, hajya hari ico baba bahana cubaka ubundi. Rero ntukibaze yuko Imana itakuzi, irakuzi kandi igufise mu maboko yayo, igushaka ko ibintu byinshi kuko niyo yagushatse kuza. Rero tera imbere mu mutwe, mu mutima no mu mufuko, ariko umenye ko imifuko itangana, ariko ushima ibyo ufise, ariko urabe kameme ko hari kijayo. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, kuko nta muntu yo kwicwa n'inzara. Kwara kubwira rero ndabatera intege, umenye yuko imbere ari heza. Ntukirande kabisa. Hama message, niba nawe ubona ko hari uwo yofasha, yitange. Yari The Rukundo Voice na Limo TV. Love in motion, it's a lifestyle kandi it's a movement. Ni movement yo guhindura ibintu mu neza, mu bikorwa, mu gufasha uwundi mugenzi wawe bameze nkawe, ukabona ko ari uwo muvukana, hamukamwitaho nawe akakwitaho. Ejo ugasanga abantu babaye abizigirwa. Nuko mugira Imana kandi mushike guca mushaka. Murakoze.